ndashimiye Imana yo mu ijuru yabikoze katwiyumvira ko nagumye mbona ikiganza c'Imana. Uyu n'umupfakazi umuvyeyi papa yasize nta mwana yabyaye nanje nari ifura ya papa nanje ndi umupfakazi ndashimiye Imana yo mu ijuru yatwiyumvire ko yaravuze ko itazoheba umupfakazi. akoze Imana ibahezagire murankuye ngahanye iminsi nari maze ngahanye nuko Imana ibahezagire Irafise ibyo bigenza umutima wanje wikunda kukibanza Fisimana Fisumuzigamye Madizosa nkikice n'urukundo Ndakometre Singisubira inyuma Ko Yesu yanesheje nanje nzonesha Yaraciye inzira ubu ndishikira. Hola people. Ne? Hola people. Neza. Ngora mutaba Alexandrine. Ni sawa. Alexandrine turi kumwe. Turi kumwe jayo mwagwaje kuvuma. Manguru. Sali. Ya. Imana. Uyu munsi mvuge. Mvuge nta mic waje. Ngira guhe mic ariko ni yari sawa. Nyine gumiza mwere tuvuge iki. Ngira guhe. Ngira guhe uvuge. Ukaput. Pasika nziza. Pasika nziza. Tangu rero ahipu. Shalom pasika nziza kubemera Kristo mwese. Uyu munsi dufise umunezero udasanzwe kumwe n'inshuti zanje harimo Emma nakavuga ngo Emma haguruka harimo na Anita haguruka harimo na Solution Man. Okay ntituraba gusa hariho abantu twagiye hamwe turavuga tereka duhagurutse umuntu umwe canke babiri kugira ngo bashobore kuva mu kibazo kanaka cyo gituma uyu munsi mutona turi muri Rwakarede aho twaje kwipfuriza pasika nziza muri bamwe bashobora kuba bagwarenga bafungiwe amafaranga amwe n'ayandi turabe yuko twoshobora kurekuza nabangahe nabo barire pasika mu muryango bashobore kujabuka nabo cyo kigeragezo bazukana na Yesu bavuye mu kigeragezo c'ideni gintuze niyo mpamvu rero turi hano kutubona tubipostinze cyo tugira ibintu ngo nabwibona cyangwa iki niki murabizi ako dushaka kumutiva abandi namwe namba hari ico warose urabe mugenza mu banyongaho mwifurize pasika nziza namba daheruka kurya n'agaceri umugure nako karobo vuga nawe. Yego cyane uvuze neza cyane kandi rero mwabantu mwe nukuri iki kintu avuze mama lawo mukiteho kuko kugira ngo umuntu ashobore kuza kuri la pasika ajyamye mu bitaro kubera imboka z'uburyo nawe ukaca wigira aho kiyago karyoherwa hariho umerewe nabi hajyaye ni kibazo mu byiteho rero mu byitangire kugira ngo nawe bijana uri mushitse ko aryoherwe hamwe nawe. Mwavyumvise aryoherwe hamwe namwe ariko abantu benshi bavuga ngo n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ico ukuboko kuburyo kwatanze kubafu ni kubimenya hama nimwe mukaba muhisemo kubishira kuri kamera kubera iki mwamenye newe uho mwabimenye mwebwe mwamenye cyangwa ibyo mwamenye kimwe gusa ahubwo twe tugiye mu bitaro naho mwenga mu babanyi banyu hari undi afungiwe hajya mu nzi we simpaka buri mu bitaro cyangwa buri mu gasho naho hari mu kibano hari umuntu vraiment nakapati atagafise babarabigiza rero ejo babigende neza. Mamla bino bintu mubitaga iki ngaragura Emmanuel ari umubitsi Trésorier twavuga mwakura heze oya umwaka nturari mwaka ni twataka mwaka heze muri janvier mwaka heze. Okay donc tugiye mu gikorwa guys tugiye mu gikorwa amatama yanje nene Usigaye wishima no kureba. Okay tugiye mu gikorwa muravyumva umuntu ashoye gutwarinda amezi 9 kino gikorwa ni gikorwa twatwaye indege kirekire Shetani yakigwanya na cyane ko usanga ari ibintu byo gucanga gusanga je nze cy'umundi akaca yabura gaca gwaza gacuvuga tereka ndasubirane bikaba kajagari ariko Imana ku munota wa nyuma iravuze ati
bikonde. Yego. Sasa muze kubana natwe turaza kumva intahe iyo abantu bagwaye nyine bimeze ariko kandi namwe tuba motive aho muri mufashanye tubutse yuko uyu muryango wacu yitwa Solution Co na Solution Family Truafa Haguruka. aba nabo bitwa Haguruka Truafa Hagurutse mugenda. ya twagiye abana bo wowe nturimo uvuga ngo wowe nturimo twagiye nakiri mumva yarazutse ni muzima fise imana fise umuzigamye mpande zose nk'igice n'urukundo ndakomeje singisubira inyuma amatama ndafite nizage imana wabije cyane pe kumva byibusho bibone ku matama niho cyaboneka ko nahayagira bisa n'ayawe meze nka hayi lakini yafanira byina n'ayawe pe Imakula bye hasi. aringa ingana n'ifite narode Ari muri kangara mwagiye hamwe oya jane haruguru yanje none ndepfo yiwe umuhamagara ndamukeneye yarazutse ni muzima shemeze nagewe mwami wacu ndamukebuke nitonda ndamukebwe nta kibazo umva ni kosi bari bamuriye yariwe n'umuntu nanjye ndumva ni embiliyo Nyabura. ucamusangamo n'igituntu cy'umuvugo mugo byose byarahetse wari kafatira imiti byarahetse baramukontorora ibyo byo kumukontorora bijeje ufata ucayimarira ubandanya muhira ndebere ku buryo yanjye kubagora umwana mwamurihiye rero Twumva tumuri. Twari twiyumviye nyine ko nyine mu buryo bukeya twarose ko abo dufasha nawe akajya kurya pasika muhira. Yego mubahehe. muri kumwe mwese muri batatu yego yarabaye arahaguruka yahaguruka ntiyagwaye wenyine Ko atavuga none. Ni sawa. uratwumvanye urashobora kwitambukira ubu Nararonka inguvu. Ntacyo bizoza. bamubwira yuko icyo akeneye ugufungura gusa neza atugeza araronka ibyo mu gitondo ibintu byo gufungura gusa n'indwara mugabo arabacuye Mwawuzi uburyo. Rero Imana ishimwe twari twiyumviriye kubatangira ubwo buryo mubura kugira mutahe mugende gusangira pasika n'umuryango rwanda murizera kristo yego mwizere Imana rero nuko mubahe intara ya Muramvya muranje amajyari yitwa Bukera amajyari iwacu amajyari dukukira Bukera umwikomine yitwara ukiri nese komine ibukarani mugabo dukukira Bukera Muramvya mukukira murambi
jewe nije mba mu bukeye muganga wowe uva mu bukeye none uwo n'umwana wawe ababyeyi bo bariye yaragiye ari Bujumbu ari mu Cyarama umugabo yari wanje umva yagiye ku wundi mugabo yego ndibaza mwaca muzana ku gafatire kanyu gafise aho umugabo gafusende gasongo nyazwe bukaza ari mu nzira wamuko cyo duri hari mutaha yego mudawa mukora ejo gusangira pasika n'abandi yego mudawa mukora yego witwa nde Jennifer ugama wa kangahe mu wa kane yego mama murega gitu rero azo muca mutegenya atakiba gisigara nakiri mumva yarazutse ni muzima fise imana fise umuzigamye mpande zose nk'igice n'urukundo niwe nyine wari urwaye usanga aho mwaciye hari ibindi bitaro mu byinshi nzi ko hari ibitaro byinshi ikibazo cy'Imana kare iminota 10 umva connection nagapoza nyene baba batugereye yaraciye inzira ejo ni hazima singefise ubwoba Yesu ariho yarazutse nta telefone mukoresha ujye kumenya umwami wacu Yesu aganje mu bubasha ubu n'ibihe byose mwerekana ko ibi byarishwe ibi murabibika mubikana ke mubikomana musoko maze muri kandico iki mudacyerekanye baca babafata ndabashimira kutima ndabashimira kuri ibyo mudukoreye uwo mutima muto w'ubuhorane reka imana ibagirire neza ndabakengurukiye ndashimiye imana yo mu ijuru yabakoresheje izobaha iherezo ryiza nta kindi nobasabira izobaha ijuru ndashimiye imana yo mu ijuru yabikoze ikatwiyumvira ko nagumye mbona ikiganza c'imana uyu ni umupfakazi ni umubyeyi papa yasize nta mwana yabyaye nanje nari imfura ya papa nanje ndi umupfakazi ndashimiye imana yo mu ijuru yatwiyumvire ko yaravuze ko itazoheba umupfakazi ndayishimiye kandi ndashimiye namwe mwemeye ijwi ry'imana rikabakoresha mukaza kudushikira imana izobahe iherezo ryiza izobongera umugisha ibazigamire n'imiryango yanyu ndabashimiye cyane simfise ko nogira imana yo mu ijuru gusa nizobaha icyo imitima yanyu yifuza n'imiryango yanyu kuko murakoze kubona tugiye kuja mu miryango yacu amen mana ndashimye ndakengurutse ndabashimiye cyane rwose bivuye ku mutima jesi mfise uko novuga ndashimiye imana yo mu ijuru yagumye ibana nacu harageze igenda buri imiti ishika ku 120 nabonye ukuboko kw'imana mbona umuntu aje nk'uko muje mbona aragiye arandihiye imiti yari imiti ngura hanze ariko nagiye mbona imana ibana nacu uyu muvyeyi imana imuhezagire azobandanya asenga imana
kandi natwe tuzobandanye tubibuka tubasengera murakoze cyane mbega bavuze ko deplacement arangaye deplacement umuntu umwe ibihumbi byiza yego mbeshika amahoro yego ngatuza kubonana yego murakoze kutugira bandanye urwo rukundo yego rwarukira nawe yesa bandanya kwiyereka yego kandi pasika nziza yego urafise ubizobigenza mutima wanje wikumye mu kibanza imana irafise ubizobigenza mutima wanje mu kibanza imana irafise ubizobigenza mutima wanje wikumye mu kibanza mwamaze kurira ibi navyo ntaco urabibika mubuza kwerekana nubwo bakubaza mu gusohoka utagwerekanye n'uzo gusohoka yego yego imana niyatwemereye tuzoga muri mugeseshe muje mu kumama agatike nangahe ndibaza kubishika ko hari 200 gushika hariya ntegeye akoze imana ibahezagire murankuye ngahanye iminsi nari maze ngahanye nukuri imana ibahezagire he wabuze akanakuzukuru kawe usigaranye akakonyene nikufise yego nikufise mu mundi yego tuyisangire murakoze ejo nikuzoja mu misi yego murakoze safi okay hama dusubiye kubaramutsa kandi ubu twagomba tubamenyeshe igikorwa cyatuzinduye tugihejeje nubwo dusanze by'ukuri ibibazo ni byinshi mu bagwayi bo muri wakarede abakeneye gufasha ni benshi cyane ubwo rero namwe mwabantu nukuri muze dufashanye abafisi ibibazo byo gufashwa ni benshi cyane birasabwa yuko dushire hamwe kandi dushiranye ko twese birashoboka kugira ngo bikunde ntihagire umuntu agira ingorane kandi abashoboye kubabo bafasha bahari nitwebwe nyene ni wewe ni jewe ni nayo mpamvu atanumwe wo kwirengagiza igikorwa cyo gufasha mugenzi we none rero ariko turakengurukiye kandi n'Imana yo ikomeza kudushoboza rero Imana ehezagire namwe muri kumara dukurikira ibahe uburyo kugira ngo namwe muze mukore igikorwa nk'iki natwe turiko turakora jeshi navuga nuko mu kugira umuntu afashe ntibisaba ko umuntu arinda kurondera uburyo bwinshi cyane oya gikuru n'umutima n'Imana iranza kuraba umutima gushobora gutanga ibintu byinshi bitavuye ku mutima ugasanga bibaye umuvumo kuri wewe rero no guhamagarira abandi bafise uwo mutima barazi iyo bodukura ngo bifatanye natwe cyane nabo nyene ubwabo barabe baze babikore singa gusa kuri wakarede haraba abakeneye ubufasha gusa ibitaro bitandukanye hose nkuko nabivuze na kare no mu kibano cacu haraba badashobora gushika mu bitaro baguma mu mazu bavundira mu mazu hose tubaraba rero pasika nziza jewe ntana deda ngufise mvuga numiwe nababaye cyane gose aho umuntu agwara n'abantu bari kubaze kumuba hafi bakagenda hariho utwana tubiri umwana agwaye hama n'abavyeyi bahevye baramusiga ngaha barigira wamubonye abana kagabe twatuwe oya n'undi mwana afise nk'imyaka nka 12 gutyo urumva yaragwaye kubera agwaye igihe kinini n'abavyeyi bacu baritahira ubu rero basigaye bipambanira n'abana gusa barondera ukuntu barya barondera n'uwo bafasha ngo bagire malheureusement twamubonye natwe atana 10 dusigaranye suwo gusa ni benshi mana yanje numva ndiko ndacukumira no ku mutima gusa nyine nta kundi nahisigaye agenda ku kidengeri yagize umwe ariko sikuvuga ko abandi atarabakunda
turabakunda, nabo tutashoboye gushikira turabakunda, nabo baba twitura atabyo dufise turabakunda, ariko nyene igihe aba ari umunsi w'umuntu cyangwa nyene nuko biba byagenze. Rero Pasika nziza kuri mwese, ego iyi ni Pasika yo gusangira, usangire na bagenzi bawe. Imana iguhe umugisha kwera, ega n'akarasiyo k'uyu munsi wagaheje ngaha ayatari yateguye yose mbonye uri kurarihira amatika abantu aza gusanga muhira yabaye menshi. Imana iguhe umugisha. Muvuze cyangwa nzoze kurya Pasika wanyureye? Karibu Prem. Nanje nzoze. Karibu. Sawa. Pasika nziza mwese.